ejo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2025 ruhuma umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimwo izuba n'ibicu bike bike mu ntara nka zose zigize igihugu cacu uretse mu Rumonge mu ntara ya Burunga, Igitega ni Muramvya mu ntara ya Gitega hitezwe ikirere kizokwibonekezamwo ibicu vyinshi. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Kayanza kuri °C 12. Inyuma y'umutaga hitezwe imvura mu ntara nka zose z'igihugu cacu uretse ibujumbura n'ibubanza mu ntara ya Bujumbura, Imuyinga mu ntara ya Buhumuza hamwe no mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Cibitoke kuri °C 30. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:11 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12:20 z'umugoroba. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenze buhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.